Umunsi umwe imfyisi yariko iratembera ihumuka ku ntare vyaboneka yuko ishonje. Iragira iti wa mugabo ndakwinginze n'ukuri ntundye. Iti ndabona yuko amasaha yawe yegereje. Iti ariko rero je ntungirire nabi nagomba ahubwo umpe akanya ngende ndakuronderere rasiyo. Ya ntare iti wewe rero nari ndakurose mu kanya nagukeceza. Rero nta kindi ngomba atari uko nironkera iyo rasiyo. Ya mfyisi iba iracomotse. Yigiwe imbere niko kuzihura n'intama. Irayibwira iti ntama ndagufitiye inkuru wampaye inka. Intama nayo iti ndayibariwe. Iti gira amahoro rero umwami w'ishamba arakuntumye iti agomba aguronse amabanga akomeye. Ya ntama nayo utanka ntiyahigimye no guhigima iti hogiyo tugende. Bishitse intare ikibonye iyisimbira ko bwarumye ifata amatwi iragetura. Ya ntama ibona yuko bikomeye ivuza induru yiruka. Intare yijako ariko ifata igitsembetsembe icira kigetura. Ya mfyisi ishigenda iriruka ija kubaza ntama iti mbe mushinga ntahe ntama nibikiga wewe ko waciye wiruka. Ntama ati ayo mboneye ngaha sayo kuvuga. Itekatekana ntama kurya niko babanza gutegura abagiye mu mabanga akomeye. Nuko iti babanza kuguca amatwi kugira ngo ntuzurumviriza ibyo arivyo vyose. Ati kiya gitsembe cawe naco yaciye yagomvye yuko uzokwicara ku ntebe y'ubwami atangorane. Iti kandi rero harya wewe wapfuye kwihuta n'ibindi bikoko byagomba bihashike kuri uwo musi mukuru. Intama ica yumva umengo biratomoye iraberekera. Murazi yuko intama yama ifise ubwenge buke. Yabaye igishika ya ntare yisimbira kw'izose irayikebanya irayirya n'ivyo munda vyose iraryana. Aho ya mfyisi iri ngaho ya ntare ihejeje kurya ya ntama ite mugabo erega simpaze. Niko guca irengera no kuri ya mfyisi irayirya nayo. Nuko sijo nohahera hohera iyo ntama y'imburabwenge niyo mfyisi yagomvye kudandaza intama. Mu Kirundi rero baraca umugani ngo umugani ugana kariho. Ibi muriko murumva vyama vyatubayeko mu buzima bwa misi yose na cane cane kino gihe bireze. Umuntu akica mugenzi we canke akamurerekera abamwica canke we nyene akamwiyicira. Ibi twama twabisubiyemo kenshi. Nawe rero mu gihe washoye mugenzawe nawe urangiza nabi. Baguhaye misyo y'ukwica naka uramwishe canke baguhaye misyo yukuneka naka bati uzomurabe hanywera uzorabe amasaha atahirako canke amasaha avirako muhira uzoce uduha sinye canke udutelefone tuze twikorera akazi. Bagaca baza bakamukurako izosi. Voilà, kino gihe rero hariho abantu atakindi bajejwe atari ugusesa amaraso y'abagenzi babo. Hari usanga mu rusengero ukabona yuko ari umuntu ariko arakurikira ijambo ry'Imana naho atinze wewe naho anetse wewe mw'isoko ukagendagenda ntumenye yuko kanaka ariko araguharurira intambwe. Akaruhuka
bamushize mu munyororo canke bamukuyeko izosi. Uwo wese rero aba yanetse mugenzi we canke agakora amaraso ya mugenzi we, amaraso twese turazi yuko ahuma. Mu gihe cose usheshe amaraso ya mugenzawe, umenye nawe ko bitazoherera ngaho, abo baguhaye ako kazi ngo ubicire naka, nawe baba bariko baraguharurira. Buraca kabiri na ya mahera bakwemerera utaraheza kuyarya, bagaca bagutumura mu mutwe, nawe ukaba urapfuye. Iyi mfyisi yaragiye ngaho ihenda intama bayikura kw'iryoya, intama iraribwa, nayo ikibaza yuko bihereye ngaho. Bugingo intare yaheza kurya ya ntama, icikorokera no kuri ya mfyisi irakanjagira. Iki cigwa kitwibutse ba bandi bose bahabwa amamisiyo yo kwica abandi. Twibuke ko aba bakoreshejwe mu gukora ivyo bikorwa bigayitse, mu gusesa amaraso y'abandi, twibukanye ko nabo baza barapfuye, abandi nabo baza baromotse. Hariho abo mwumvise bitwa ba Jampeti, abo barakoreshejwe mu kwica abandi, nabo baruhuka babamenye imitwe. Mwarumvise abitwa ba Jiventi, abo bakoreshwa amamisiyo yo kwica abandi, yo kunyuruza abandi. Akarorero ka hafi na kuyu Jiventi yakoreshejwe mu kwica bababikira ba hariya mu Kamenge kwa Buyengero. Yarabishe mugabo abamutumye basubira kumutangira ingero kugira ngo nawe yicwe, kuko baba bikeka yuko ushobora kumena amabanga yabo. Izina ryanje bamenyere cyane rero ni Juventi, Ndimana Juventi. Numva rero ahanini jewe ndi umuntu nyene muri nyene bakoresheje muri bijya bintu byo bwicana. Cevure mu vy'ukuri mvuka muri Teza baragiye 11 komine Kamenge, nimero amajana 245. Ubuzima je nahoze ndi umuntu aho ngana aramuvuga mu ishamba, hama aho dutahiye barademubiriza, hama tudemubirije mu nyuma shonga baradufasha, bashasubiza mu nze badusubiza amaso mu Gisoda. Mu nyuma haraba ibintu by'amakosa nyene yo mu nze mu Gisoda, barasubira barankura, bankuye cyangwa nyene base barankoresha nyene umva mu bintu by'amamisyo, yagomba habe nk'amamisyo yene ibintu bakora byabo nyene ibintu byo gukora nk'ibintu by'ubwicanyi, agomba kuba nk'ibintu nk'ibyo. Ama cyangwa nk'uruko nyene ubu muri bihe byavuba ubundi ngaho nyene nitwa nk'umuntu nyene nk'umukozi wabo nyene, gusa nyene nka kujya kwintuze nko bakoresha abantu wowe ko mutereretse kuza barakora nyene, urumva ndagenda nyene habonetse akazi ko barandondera bakantuma ko ti permission iradutse imeze kunuko mukama general nuze shibiri imana hana nuze ngira ko buce nuze ndako ari batazira ngabugarika. Ahani nibo kenshi bakunda kuza nyene dutuma ko nyene ngiyo bagomba kuba nk'ikintu bakunda kuduha nk'amamisyo, batanga kudutuma ko ntibuce namwe ngaje ari nk'itariki imwe buryo mwa buryo kwezi nyene ku kwezi nyene buryo kwezi byabereye baduhamagaye turagenda nyene yari jewe ari umupolisi umwe yitwa Mwarabu tizi nzizina y'izina ry'ina Jonzi yahora mwako bafaransa. Sasa baduhamagaye kiri kwanza ni Mwarabu nibaje kundondera rambira ati abantu baragukeneye ari ibintu bagomba kubari amashitira ngende kandi twahuye kunzu ahantu mukazungu ariko arubaka inzu umuntu ze inyuma ya Sokariti ahantu yariko bariko bubaka inzu ya Kazungu nyene. Turavugana turi batatu, yari Kazungu n'uwo Mwarabu nanje baravuga bana mu rwerero mu masaha za kuza nka 8 tuza kukenera ari wowe basiga cyane bazamara none ko jumva nari menya kamisiyo no ko batahaje byagenze gute. Ashambira ati bana ivyo byose hari ikintu je Kazungu yambari yuko hariho ukuntu urabona ko ngo baguma bamunonera ntuze situation muri Kongo, abaje bahungu bagenda kuvugwa kwa baje bantuze ahandi hari hano bamasera bari bafika ene ntuze ni centre ntuze y'abazungu bingahaye muri Kongo. Akavuga ati hari ukuntu baguma bazana ibintu by'amarangaje bakaboneka ko cyava bitera intuze bigatera problem. Tigare byose tuba ko ari yo mission ngo batubarire tubera
ari abazungu bamwe bagomba kuyica umva nyene bana ivyinje nyene urumva ibintu umuntu nk'uyu urumva abantu b'abazungu umva nyene yari imisho itandukanye n'imisho wumva mu misho dusanzwe dukora rusisi rero no bashaka dutumako turagenda no tuhahura hejuru hariya muri VIP kwa nuze kwa general ari nuze Gihome n'uja mu polisi nuze Ayubu na general nuze yaranahaje caragenda ujya muzungu nuze Irani we yamaze umwanya nawe yari amaze umwanya mugabo nuze muzungu yawujyamo nuze crowd urumva tubona baragiye baravuganye umwanya twicaye ku ntebe fuye nkari baravugana bahejeje nuze kazonga cyaraduhamagara bina nuze na Gihome atubwira tubana rero mission ihari yo kwerimina baje bazungu bajya babishyira. Voilà, uyu Juventi baramukoresheje mu nyuma baramurondera kugira ngo bamwice acarahunga. Ibi yabivuze ageze mu buhungiro. Ngo wicishije inkota nawe nizo musogota. Ivyo kunyuruza abantu mu Burundi bakaja kwicwa abandi nabo bakaja gupfungwa wabaye umugenzo mu gihugu cy'u Burundi. Umukuru w'umutumba Kagwema Ndayiziga Merance aha ni hariya mu ntara ya Bubanza muri komine Gihanga yaranyurujwe anyuruzwa ryaka ubu haraheze amezi 2 atani yambu y'uyu muntu bikavugwa ko yobaza yarishwe no kwicwa ivy'abafokasi inyuruzwa ryabo mwararyumvise twagumye turigarukako gushika n'ubu nta urasubira kubakubita ijisho iri kwiraba imyaka 2 aba bantu bose rero mubona ngaha ntimuhave mugira ngo n'abanyamahanga aba bose n'abarundi aba bose bafise amaraso nka twebwe nta nuko no baharura ariko aba bose nabanyurujwe mbere igitigiri kinini nabaza barishwe ndizera ntakekeranya ko umuntu yagize uruhara mu kuneka umwe muri aba canke mu kumusesera amaraso twibukanye kino kintu mumenya yuko imitima yanyu izoguma ibaburanya gushika Yesu Kristo canke Yesu Kristo agarutse gutora abantu biwe canke gushika mwihanye ivyo vyaha. Umuntu wese yagize uruhara muri bino bintu, umuntu wese ariko aragira uruhara muri aba bandi bariko baragenda canke banyuruzwa, amenye yuko impera n'imperuka nawe bazomugirira nk'ibi. Kwakira amahera 500 canke n'ibihumbi 100, kwakira amahera angana n'umuliyoni canke miliyoni 2, ukayarya ubanje gusesa amaraso ya mugenzawe, umenye yuko amaraso ahuma. Uzorinda uja mu kuzimu amaraso y'uwo muntu uguma uyabona. Voilà, uguma uyabona aguma kwagiriza. Bamwe no gusara bararuha bagasara. Ubona umenga arafise amahera agendana agahinda, abagendana intuntu ku mutima, ayo maraso ya mugenzi we yasheshe aba aguma adodora ku mutima wiwe amwagiriza. Nico gituma amabwirizwa muri Bibiliya abitomora neza ngo ntukice, ntugasesa amaraso ya mugenzawe kuko amaraso arahuma. Umurundi wese ashigikira canke anyegeza aya maraso ariko araseseka nawe ari mu mugwi waba nawe nyene ntabatandukaniye n'ababagandaguye. Abarundi twige kubana mu mahoro, twige kubana hakumwe basogokuru bahora babaho, bari babayeho neza atawandya wangura. Tureke kwihenda twibesha tuvuga ivy'amaterambere y'ibihumbi 2040 2060 kandi
abantu bariko baragandagurika. Mbega ibi bibandanije mu 2040 tuzogerayo abantu hasigaye bangahe? Imiryango izoba yaratuntuye kubera ababo izoba ari ingahe? Mwiyumvire kuguma weraguza uwawe utazi ko yapfuye, utazi ko akiriho. Ibi ni nka bimwe vya 72 aho basehura abantu, umuntu ntamenye ko yapfuye, umuntu ntamenye ko uwiwe akiriho, ntibagira ikigandaro. Ni ukuvuga ngo abantu bakabaho barayinze, baratuntuye. Ntimubona ko ari ibi nyene? Ntibona yuko ubwicanyi bw'72 bwahinduye isura gatoya? Ubu imiryango yaba imerewe gute? Cyo gituma nama mvuga nti umuntu avuga ku bwicanyi bwabaye 72 akirengagiza ubwicanyi buriko buraba uno musi, amaraso ariko araseseka uno musi, uwo ni umwe novuga yuko afise izindi nyungu atari nyungu zo gukunda abenegihugu. Nuko twige kubana amahoro rero, dusabane imbabazi kuri aho hose twagiraniye nabi, dusubize hamwe, hanyuma murabe yuko iterambere ritagendera ku murindi wo hejuru. Twame twibuka ko mu gihe cose tuzosesa amaraso ya bagenzi bacu ari umuvumo tuzoba turiko twikwegera. Birababaje ukuntu imodokari zisehura abo bantu zibanyuruje, ziba zibonekesha n'inimero canke na plaque ariko ntizigere zikurikiranwa. Nk'iyi modoka yafotowe ariyo inyuruje umuntu, ariko kugira ngo twumve ngo bayifashe n'ibintu biba bisa n'ibidashoboka. Twige kubana mu mahoro, twige kubana mu bumwe, twige kubana mu rukundo, atawandya wangura. Ivyo niyo twabishobora no mwijuru tuzojayo. Ntimwibagire kugira subscribe no gufyonda kuri jeme, kuri kakazogera. Ahasigaye reka twibanarize rwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze.